bagenzi namwe bakunzi ba radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije amahoro y'Imana kaze mu makuru yo kuri radio yanyu Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini yo kuri uyu wa kabiri Nyandagaro umwaka w'2024 cyo mwumva kuri micro ndi Angelize Mahoro Engineer bakafitiye Diodone ni wari ko aradufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikire atagira akanenge aya makuru yatunganije na Semutungwa Yoronimu ngingo nkuru ziyagize nizi zikurikira mu Burundi ibintu ngo vyayangaye hahora habuze igitoro uyu munsi ngo no kubona amazi meza yo kunywa biragoye witwa ngo n'umukuru w'igihugu nawe ico ashoboye no gutembera intara yemerera abarundi ibitangaza yatahuka naho bakamusasira ibitenge hasi ngo agendereko nk'abakoroni ba kera hagati aho haraye havutse urunani rushasha rwiswe urunani mbogora gihugu ingeri ya Rugamba rufise umugambi wo guhindura ibintu mu Burundi turaja kubica hirya no hino ku kibazo ca Kongo na Congo hariya i Rwanda muri Angola hemerejwe ihagarikwa ry'intambara mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'abashamiranye bose iryo hagarikwa ry'intambara rigamije iki ubwo koko rizoja mu ngiro ko n'agahengwe kasabwe na Amerika katigeze kubahirizwa M23 ivuga iki kuri iryo hagarikwa ry'intambara mu gihe atantumwa zayo zari muri ivyo biganiro navyo nyene turabica hirya no hino murano makuru turasubiriye kubaramutsa kaze mwidonido ya makuru yo kwigenekerezo rya kabiri Myandagaro 2024 mugira mushikirizwe na jewe Angelize Mahoro mu Burundi ibintu vyarayangaye ngo habuze gusa abarundi b'umutima basubiza ibintu ku murongo ukiretse igitoro cabuze kigatuma ubuzima bw'abanyagihugu buhungabana ku buryo budasanzwe ubu bageze no kubura amazi meza yo kunywa abarundi birirwa batondeye amazi n'amabido kumwe batondera igitoro Variste Ndayishimiye nawe akirirwa arabashinyagurira ngo igihugu kiri ku muvuduko udasanzwe w'iterambere ariko rero ngo abarundi bosubira kugira umwizero kuko ubu bariko barakanura bakabona ko kuja hamwe nk'abarundi arivyo vyonyene vyobakurako intwaro y'agacinyizo ya CNDD FDD mwihwezo uruganda rwo kumenyesha amakuru gwa radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini mu busomerwa na mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha ntagushikuza kurimwo eka nta n'imvugo ndenza rugero dukoresha bituvuga ko mu Burundi ibintu bikorwa no gutegetsi bwa CNDD FDD atandi izina umuntu yoronka biha abarundi bageze hamwe bavuga ngo naho umwansi ashaka kiretse ko ari hamaze iminsi ikibazo c'ibura ry'ibitoro ubu hageze no kubura amazi meza yo kunywa iyo ubonye abantu batonze umurongo batondeye amazi ku robine iyo ubonye umurongo w'abantu basunika amakinga ariko amabido 6 canke 8 y'amazi bagenda ibirometero n'ibirometero mu gisagara ca Bujumbura uribaza ico abategetsi ba CNDD FDD bakora ukabura uyu munsi igitoro gisa n'kitakivugwa cane abantu baramaze kumenyera kugenda n'amaguru baramaze kwemera kubaho nabi kuko ivyangombwa vyose vyarazimvye ibindi vyarabuze iyo hari n'agatoro gakeya kabonetse abategetsi muri CNDD FDD nibo bagena uhabwa igitoro bamwe mbere bakakivoma bakaja kwidandaza mu mabido kugira bunguke amahera menshi abatonze ku matasyo nabo igipolisi gice kija kurandura imparati ku modoka zabo kugira baje kuriha amafaranga imbere yuko bazisubizwa abarundi babaye abande koko uwitwa ngo arabatwara ni Variste Ndayishimiye uwo nawe ngo ko ibintu bizimba canke bitazimba ngo ntavyamenya kuko ifitiye amastoke mu nzu agashinyaguro kadasanzwe akongera ko ngo genda mu vyironderere none wewe nawo bitwa ngo bafatanije gutwara igihugu bahemberwa iki ivyaneva vyo namayobera ntibigarukira aho gusa kwicisha abarundi amajambo gusa vyovyo arabishoboye umviriza namwe iribara kubahuka kuvuga ko Burundi buri ku muvuduko udasanzwe w'iterambere mu gihugu kitagiye umuyaga nkuba vyovugwa n'umuntu akomeye neza koko si ivyo gusa ageze ku ntambwe yo kurarikira abafasoni n'abakenyezi ngo musasire ibitenge aceko bamwe bati yigize umukoroni atari bwaboneke mw'isi abandi bati nagasema none twemera iki muri ivyo bibiri ikizwe nuko abakenyezi bamusasiye ibitenge atari kumukunda nitegeko bahawe n'imbonera kure
bakabikora kugira bakiza gatwe ntibarare bishwe. Ivyo byose babikoze bamaze umunsi wose bahagaritse ku nguvu ivyo bakora byose ngo bagende gutonda ku mabarabara ngo bategere umukuru w'igihugu avuye mu ntara z'igihugu ngo kurabaho ya migambi yo gukura igihugu gitunze mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 igeze. Akanagashinyaguro kiyongera ku kandi mu gihe abanyagihugu batagira n'amazi yo kunwa. Amakuru twakuye mu CNDD FDD nuko akabwi k'abaCNDD FDD kegereye Evariste Ndayishimiye bafashe ingingo yo kumusasira ibitenge kugira kerekane ko abanyagihugu na cyane cyane abaCNDD FDD bakimukunda ko bamufata nk'umwami wabo mu gihe ndani muri system CNDD FDD umuriro uri kuraka. Ngo Evariste Ndayishimiye abaCNDD FDD benshi baramaze kumukura kamaboko asigaye ashigikiwe n'akagwi kari kurushi abenshi ngo baramaze kumukaraba ngo rumwanya n'umwanya agasanga byamucenganiye ko atazi n'ingene vyagenze. Si bishasha kuva CNDD FDD je ku butegetsi nta maba barundi batabonye. Uyu munsi gituma abantu batiye bagakoma induru nuko amazi amaze kurenga inkombe. Naho CNDD FDD yamitera ubwoba abo bose bagerageje kwigwanya ngo bahindure ibintu naho yamye bamwe ibica abandi kabafunga abandi nabi kabangaza. Icabujije abarundi kwikura ko CNDD FDD no gucanamwo. Uyu munsi ngo abarundi bosubira kuduza umwizero ko hari ikigiye guhinduka mu mugambi wo kubohora Burundi n'abarundi. Harayatangajwe kuri uyu wa mbere Myandagaro 2024 runani rushasha rwiswe runani mbogora y'igihugu ingere ya rugamba. Amakuru dukura ku mbuga ngurukana bumenyi asa yerekana ko urwo runani ruhurikiyemwo abarundi benshi b'umutima baba hanze no hagati mu gihugu. Umwe mu bavugizi b'urwo runani umunyapolitike Juvino Mugwengezo yemeza ko inkingi nkuru zose zishigikiye igihugu kugira kibe igihugu citeka nk'ibindi CNDD FDD yazisenyuye. Izo nazo ni nk'akaranga ko kuba umurundi CNDD FDD yakuyeho abarundi basigara bitwa abahutu abatutsi abaganwa n'abatwa. Iyindi nibwizwa shingiro n'inzego z'igihugu vyahunyanzwe ari za politike canke iza gisirikare n'umutekano. Iyindi nayo ikabitunga ry'igihugu ryatikiye kugira abarundi bashoboye gutabara igihugu n'abanyagihugu bagejejwe habi habishe na CNDD FDD bategezwa kubanza kuva mu tudumbi barimwo bakibagira utunyungu tudafashe bakora mu migwi barimwo bakiyambura kurondera inyungu ku gatwe kabo ahubwo bagashira hamwe ubwenge ingufu n'uburyo bwose bushoboka bagatembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Aha niho honyene abarundi bazosubira gushira umutima mu nda bakizera ko bagiye gusubira kugira kazoza keza kabo nakazoza kabana babo n'igihugu. Amatwe dusumira runani rushasha ngo nico ruje rurusha izindi zose zagerageje kwitwa umurundi no kuvuga kugwanya amacakubiri ayari yose gushira ingufu zose hamwe nzitatane mu tugwi duto duharanira inyungu zatwo ngiye cy'inyamugigemago kije kunyiganyiza CNDD FDD amakisenyutse burundu. Aha rero bamwe n'abandi baribaza abagize urwo runani abari bo cyane ko bitegereje neza amajambo akoreshejwe ko atari mashasha muri politike y'u Burundi. Uruganda rukomenyesha makuru rwa radio Inkinzo ijwi y'ibiyaga binini rurashigikiye cyane ko abantu boja hamwe bagahuza imitima bakaba umwe maze bakikura kabicenye n'abasuma ba CNDD FDD. Ni muri iyo ntumbero n'imigambi myiza twabonye mu itangazo ry'urwo runani rushasha yoshobora kuja mu ngiro. Ariko rero abantu bamenya ko atabantu bafise ico bagirizwa mu mabi yose igihugu cacu caciyemwo boje imbere mu gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu cacu. Ufise ico yagirizwa wese abanze aje imbere y'ubutungane bw'ukuri umucira urubanza maze amaze kwezwa aje mu bandi yubaka igihugu. Aho igihugu kigeze naho yikura mu menyo y'ingwe ngo gisubize mu minwe y'abakoze amaraso canke banyonyeje itunga ryacu. Abashingana n'abapfasoni atacu bagirizwa bakunda igihugu bafise ubwenge n'ubumenyi baruziye mu Burundi. Tubashira imbere twubaka igihugu igitera imbere y'ibindi. Arakoze mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha. Kongo havugwa guhagarika intambara kwaraye kwemerejwe i Rwanda muri Angola n'intumwa z'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda. Ivyo biganiro ngo vyari bihagarariwe n'umuhuza Joao Lorenzo prezida wa Angola. Abantu benshi bibaza ingene ko guhagarika intambara kuzoja mu biganiro kandi M23 itari serukiwe muri ivyo biganiro.
mu gihe kandi n'agahengwe kari kasabwe na leta zunze ubumwe za Amerika katigeze kubahirizwa n'abasirikare ba Tshisekedi nabo bafashanya bose kurwanya M23. Ni inkuru ya mugenzi wacu Kaneza Queen Bella. Mu burasirazuba bwa Kongo ngo n'ubu ingwano zirabandanya hagati n'ingabo za M23 n'abasirikare ba Tshisekedi nabo bafashanya bose, baba abasirikare ba Evariste Ndayishimiye, baba bawazalendo, interahamwe za FDLR, ba SADC, MONUSCO n'abandi. Izi ntambara zirabandanya mu gihe abagwana muri Kongo bari basanzwe ngo bari mu gahengwe kasabwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ako gahengwe na kakabiri kuko akambere kari katanguye kuwa gatanu Mukakaro 2024. Mu gihe ako gahengwe kari kagiye kurangira, leta zunze ubumwe za Amerika zaciye zisaba kandi k'indwi zibiri katanguye kwa 19 Mukakaro 2024 kakaba kari kagiye kurangira uyu munsi canke ejo. Ico kiringo ca kabiri c'agahengwe kizoca gisubirirwa n'amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo yashizweho ibikumu i Rwanda muri Angola kuwa 30 Mukakaro 2024 n'intumwa z'ibihugu by'u Rwanda na Kongo. Agahengwe rero nkako ku rubuga rw'intambara iyo kubahirijwe gafasha abashamiranye kuja ku meza y'ibiganiro bagatorera inyishu ibibazo vyabo mu mahoro. Naho ko gahengwe katigeze kubahirizwa kuko kabaye akaryo keza k'abasirikare ba Tshisekedi nabo bafashanya bose gutegura iyindi ntambara ikomeye mu kurunda ibirwanisho bikomeye igoma. Ibiganiro byovyo ngo vyarabaye. Muri Uganda haravuzwe ibiganiro vyabaye hagati ya AFC M23 n'intumwa za Tshisekedi. Mu nyuma umuvugizi wa leta ya Kongo yahavuye hakana ko atabiganiro bigeze baganira na M23, anasubira kumenyesha ko atabiganiro Tshisekedi azogirana nabo yise ngo ni umugwi w'iterabwoba. Hagati aho abasirikare ba Tshisekedi nabo bafashanya babandanije baja gusotora ingabo za M23 mu duce tunyuranye, haba za Sake, za Kanyabayonga, za Rubero n'ahandi. Aho hose ingabo za M23 zamye zivuna maze zikabaka n'ibigwanisho bagata bakomoka. Nta metero nimwe ingabo za M23 zigeze zitakaza. Inyuma y'ibiganiro vyabereye i Rwanda muri Angola muri Ntwarante 2024, intumwa z'ibihugu vya Kongo n'u Rwanda zahavuye zemeranije ko zizosubira guhura kugira zige neza ingene hoboneka amahoro arama mu buseruko bwa Kongo. Ico gihe intumwa ya Kongo yavuyeho yemeye ko izogaruka mu nama yerekana umugambi utomoye wo kwaka ibigwanisha imigwi igwana na cane FDLR. Yoba yarerekanye uwo mugambi leta ya Tshisekedi yoba yarajijutse kugira itandukanye n'interahamwe zimaze gushinga imizi muri Kongo gushika naho zija mu nzego z'igihugu. Reka tubitega amaso. Ikizwi nuko muri iyo nama ya Rwanda bemeranije ko hagiye guhagarara intambara mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'abashamiranye bose. Igisigaye kumenya nuko uko guhagarika intambara kuzokubahirizwa n'impande zose zigwana. Inyuma y'iyo nama Lawrence Kanyuka avugira AFC yasohoye itangazo kuri uyu wa mbere Myandagaro 2024 aho ashimira abariko barakora uko bashoboye kugira amahoro aramaboneke muri Kongo, ariko avuga ko ivyo bashitseko i Rwanda bitabaraba mu gihe batatumiwe muri ivyo biganiro. Abandanya avuga ko abasirikare ba Tshisekedi nabo bafashanya bamwe binyegeza inyuma y'ingingo zo guhagarika intambara mu kwitegurira ahubwo bikomeye kwica abanyagihugu bari mu duce M23 isanzwe ibacungerewemwo umutekano. Kanyuka amenyesha ko kuva igenekerezo ry'indwi Ntwarante 2023 M23 yafashe ingingo yonyene yo guhagarika intambara, ariko abasirikare ba Tshisekedi nabo bafashanya baguma babasotora nabo bivuna bongera bakingira abanyagihugu. Avuga ati hamwe Tshisekedi yo kubahiriza ayo masezerano yo guhagarika intambara, AFC M23 ngo ntiyoba intambamye. Kuri AFC M23 ngo ikintu cyose coza gitorera inyishu ibibazo vyabo mu mahoro bogishigikira. Aha ikibazo abantu basigaye bibaza ningene Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bazoshobora kwiyambura interahamwe za FDLR, kuko amacakubiri yose atuma abanyakongo bacanamwo yabibwe n'interahamwe zirangijeho nyabwoko y'abatutsi mu Rwanda mu 1994.
izo nterahamwe zaramaze gutsimbatara muri Kongo gushika no mu nzego za Kongo. Mu Burundi hoho hasigaye ari cicaro gikuru c'interahamwe. Iyo bazikomye muri Kongo zica zigira mu Burundi kuruhuka no kwitegura gushasha. Ibi bisigura ko ata mugambi w'amahoro ushobora kuba mu burasirazuba bwa Kongo, eka no muri aka karere izo nterahamwe zidaturijwe hamwe n'amareta yose azishigikiye. Tubitege amaso. Arakoze mugenzi wacu Kaneza Queen Bella. No kuri yo nkuru yiwe turangirije ko amakuru ya radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini y'umunsi. Mwakoze mwebwe mwese mwateze yompi, mugire aho muba mubahwe, Imana ibarinde akagaye n'agasuzuguro. Dukuranye ko amatwi ntidukuranye ko imitima n'agahwana.